Ni gute wobona abantu bose bagiye bariconnecta kuri telefone yawe yaba kuri Facebook canke kuri email ukabona ama Facebook yose yagiye ariconnecta kuri Facebook muri telefone yawe ukacubona n'amamodo passe yabo. Yes my people, nishirwa c'ubwenge ndabazaniye uno munsi kugira ngo dusabikanye dusangire narabemere ko atagatrick na kamwe nzokwigira nigungana. Wowe rero ukaba uri mushasha nkusabe ubanze ukore subscribe ngaha hirya nyene kuri ijambo ubona rya subscribe, ukabonye kino kigo naho kuri Facebook ubanze ukande follow kugira ngo hatagira ikigo na kimwe kizokwigera kigucika. Ndazi telefone yawe wamuha abantu bakiconnecta hanyuma bakagenda bagafutana konti. Iki kigo nakizanye mu buryo bubiri. Wewe wiconnecta muri telefone y'umuntu atari gwawe, ntuzokwibaze ngo waje gufuta konti ngo vyaheze. Oya, hanyuma uraca muri parametre kugira urabe abantu bose biconnecte kuri telefone yawe, ucurabona ama mode pass yabo. Hanyuma iki kigo kandi gishobora kugufasha mu gihe wewe woba waribagiye nka mode pass yawe ya email canke ya Facebook. Hanyuma ucokoroka ahantu handitse account nanone numara gushikayo waza guhitamo email ukoresha muri telefone yawe, ucushonda ahantu handitse Google account, hano hejuru ugirisa uza ahantu handitse security. Numara kumanuka ahantu handitse security uza gucisha ahantu handitse manage password manager. Password manager co hafyonda. Numara kuhafyonda urabona baca bakuzanira amakonte yawe yose, ibintu vy'amakonte vyose biri muri telefone. Nko jewe PayPal nari narayibagiye ca ndayibona, Bank narayibagiye ca ndayibona, hanyuma Facebook narayibagiye ca ndayibona, niza email zose murabibona yuko babituzaniye. Yes, shaka email ca fyonda google.com amakonte ya email. Shaka Facebook, murabona Facebook jewe n'abantu 8 n'abantu 8 bagiye bariconnecta kuri telefone yanje. Nca fyonda rero muri Facebook, hanyuma ca gusanga ukuremo urufunguzo, nca fyonda kuri finger. Turabe dushonde kuri fingerprint. Sawa my people, murabibona abantu bose bagiye bariconnecta kuri telefone yanje ngaba. Murabona irya nimero, urabona n'uyu n'undi yiconnecte n'uyu. Nk'ubu konte yanje ni 60, iyi ni Facebook yanje iri kwino page. Aba bose urabona aba n'abantu bagiye bariconnecta kuri telefone yanje. Aba bose n'abantu bagiye bariconnecta kuri telefone yanje. My people, murabibona aba bose n'abagiye bariconnecta kuri telefone yanje kuva kera. Umva buri muntu wese uzi ko yiconnecta kuri telefone yanje nguyu. Nko tugomba kuraba iyi ansire, murabona rino jisho tuza twaje dushonda mu rino jisho, murabona neza yuko password yiwe tuca tuyibona. Yes, hanyuma dushaka no kuduga kuri uwo haruguru nuko dushaka kuraba n'uyu waza dushonda ngaha, murabona ko password ca tuyibona, ca tugenda twaje tuyiconnecta ukuri kwamye. Nico cigwa c'ubwenge nari nabateguriye. Hanyuma nta gatrick na kamwe nzokwigira nisangiza, mwebwe gusa mushishikare kunshigikira, mubanze mukunshigikira. Nuvuga aho ubona kino cigwa hose nubwo ho bari kuri Facebook, ndagusabe unyarukire muri YouTube. Vraiment kuko ndakuryoheye nawe ntureke kunyohera muri ubu buryo, ni ibintu bisanzwe. Hanyuma uraza kuza muri recherche aturondera ibintu n'abantu, wandike ijambo new life mw'ijambo rinini, new life studio Bugenyuzi. Ana iciza Bugenyuzi. Nusoza kuvyandika uraca ukora recherche. Hano baca bakuzana ama video atandukanye, hacking, ama video y'ubwenge. Uraza gukora, uraza kuza ufyondeko ngaha nyene, uraza kuza ufyondeko. Hanyuma numara gufyondako urabona ijambo ryanditseko subscribe. Aka kantu uza gucuza ufyonde kuri kano kantu kanditseko subscribe, ugafyondeko nk'uko.
ndiko ndafasha abantu batazi gukora subscribe. Nanone kuri kano gakengeri uca wongera ufyondeko kuri kano gakengeri uca ufyonda kuri all. Aha nuhafyonda nta video n'imwe izokwigera igucika y'ibintu vy'ubwenge. Hanyuma ndagushimiye ko umaze nanone kubikora. Reka duhure ku kibuga c'ubutaha duhakinga WhatsApp at distance. Thank you for watching. Ciao ciao.